Dawudi ni atakoze ni giga atakoze byose yarabikoze kandi Imana iramuhana ariko Imana ikavuga ngo nguyu umukozi w'Imana afise umutima uhwanye n'uwi wanje malgré amakosa yiwe mugabo ugiye muri Zaburi ya 51 niho ubona umutima wa Dawudi avuga ati Imana ntunkuremo mpemu wera ntunkuremo mpemu yawe nigeze avuga ati Imana ntunkure mu bwami yari umwami akomeye cyane uyu munsi kwisi abantu bagwanira ivy'umubiri ubwami abantu bakanicana kubera ubwami mugabo Dawudi yavuze ati Mana muyani majana niko kavuze shaka gutware vyose mugabo mpemu wawe angumemo sivyo vyerekana umuntu afise umutima nk'uw'Imana so akabazo karigari kara kubera iki iyo mu barokore habayeho ikibazo nk'ico induru ziravuga turi kumwe mugabo ahandi hose bibaye comme si de rien n'était exactly wibaze ko biva kuki pastor ukoze ku kintu gikomeye ikintu kitwa couple ni ikintu gikomeye nkunze kubivuga ko cyane kandi nzi ko mwandaruka ko niko kuri umugabo n'umugore ni tere Imana yigaragarizamo Imana ishaka kuvyara societe ishaka kuvyara ministry cyangwa se ibikorwa by'Imana ibanza kumakinga sure yuko abo bantu babiri bahari preuve biblique cyangwa se exemple biblique ni byanditse muri Bibiliya barako Imana Chuti namwe bagenzi turasuye kubaha kaze ku kiganiro cyacu ca gatatu n'umukozi w'Imana Gilbert twarangije ku kiganiro ca kabiri turiko tuvuga yuko ijambo ry'Imana rivuga mu Baheburayo ngo abakozi Imana batanga imazi vy'intama abo barongoye ngo nabo bakongera bagatanga imazi vyabo kuko nabo bakora icyaha canke icyaha whatever so narindangirije ngaho kubera iki kubera ko twari twavuze ikintu kibabaje kandi it's a fact wavuze fact zihari ukuri guhari uravuga ingene inyifato y'abakozi b'Imana kandi ahantu henshi uyu munsi kubera technology zigeze kure tuguma tuvyumva à gauche à droite mugabo hari jambo ravuze uti mu gice cya kabiri uti kubera kubibona no kubashoke harageze igihe nifuza je ndigende muri katolika munyu muti edaire mu bamizirima edaire no mu budiste wari gushobora kujayo kurondera kugira ngo ahari ubugororutsi vraiment kugira ngo mbe umutima muri satisfait ariko icambere cyo ndabizi yuko ubizi kandi nanjye ndabizi ngomba kubigira nabandi le monde entier twese turi bamwe twambaye umubiri ari umuntu yavuze ngo kari mu ntama niko kari no mu mpene so ariko ndashaka umuntu abone neza icyo nshatse kuvuga ni gike icyo nshatse kuvuga nari nashatse gukubaza kana vuga ntitucibagire ariko kiraza guhura n'ibintu byinshi urazi yuko hariho turabizi hariho na fact hariho n'ukuri tuzi abapatiri abasenyeri canke bashehe canke ba imam twibande kuri abo donc abisilamu hamwe n'abagatolika muri Grand Lac mu bisilamu ho biroroshe mu bisilamu mu bisanzwe bavuga ko umugabo afise uburenganzira bwo kurongora gushika ku bagore bane mugabo hariho condition burya nuko abantu benshi batazabikurikirana mbona kutamenya mugani bisanzwe ko urumva utari mu mizirima biragoye yuko umuntu ajya gucakambura ugira umenye ibyo barimo ariko Korani begizije yuko uwo mugabo agomba gukunda abagore bane bose de la même façon mu buryo bungana ivyo navyo nibishoboka turabizi ko bidashoboka nawe arabizi ko bidashoboka ico ni cyambere kindi kigira kabiri hariho n'urutonde ntapfa kuvyuka mu gitondo ngo ngo nonge kwa kabiri ejo ngo nonge ko n'uwa gatatu agomba kubivugana n'umugore wa mbere
agomba kwivuga n'umugore wa mbere umugore wa mbere nawe agomba kwigiramo uruhara hari urutonde si ibintu gusa apfa kuvuga wabaye contre tu peux pas sinovyinjiramo cyane kuko ntituriko turigisha Islamu mugabo urumva ni ngombwa so none icyo nashatse kuvuga ni gike hari abo bishika turabizi turabibwirwa turabibona ugasanga yararengeje bane batanu batandatu cyangwa ugasanga anafise umwe officiel mugabo bigashika ugasanga rundi wa kabiri cyangwa wa gatatu mugabo atazwi kuko abo bane mu mategeko bagomba kumenya tugiye muri Katolika turabizi ko niho twavukiye niho twakuriye turabizi avec des preuves nta bintu byo kujya gushakisha gauche droite ushobora gusanga hari umupatiri bavuga bati patiri agenana naka musenyeri agenana naka aho umuntu ahure nta zina navuze kugira navuze ngo ndiko nambika ibara abakozi b'Imana oya cyo tuvuga ibihari kandi akareo karavugwa bakanavuga ati uriya mwana cyangwa bari abana nabanaka patiri naka cyangwa musenyeri naka so hari amaskandale aba hose mu eglise wa poloti mu eglise wa Katolika mu eglise wa musulman musulman umva yo haje mu gifaransa kwa makoro n'ibindi bicyaba birebire anyway ariko batawe ibyo dushatse kuvuga na kuki ivyo byose turabizi ivyo byose turabibona kuko iyo bishitse wa mupasitore kuravuga ugasanga bene umugore we zirarashe sa intambara canke arasambanye men iba mu Burundi bo mu Rwanda aho twagiye twumva umuriro uraka hari n'abinyamakuru amateleviziyo ibintu byose pastor naka bandene ukarindira turasa amakuru ya musenyeri naka turasa amakuru ya patiri naka abanyamakuru barayazi baraza amakuru ya shehe naka canke imamu naka kuki iyo bigeze kuri wa pastori ari ikiba histoire de l'année umuriro ibara ryaguye abantu bakagwa ibintu bya poloti tware babwiye ni bose kandi abantu ntibazi gutandukanya abarokore n'abapoliti kuko ni ibintu bitandukanye so urumva wewe icyo gihe bavuga uti ebana nisubire muri Gatolika mugana goya karorero sivyo muri Gatolika turazi ibitagenda neza ubundi ashobora ati nigire mu mizirima ariko turazi ko mu mizirima ari bitagenda neza izo ntambara tubona muri twego turavuga mu barokore twage tubona bakwega ba pastori hasi ku masima n'ibindi akaroki Burundi ndashobora kuvuga i Burundi ko niho nzi turazi intambara zagenda ziba muri rya shira hamwe rikomeye y'abamizirima kabi intambara bikaja ku maradiyo n'amateleviziyo mugabo iyo bigeze ku barokore hoho ibari ebana moto ni naco gituma narangirije kuri ya verse yo mu Baheburayo kugira ngo twege abana b'Imana barokore dutahure kugira ngo ibintu nk'ivyo byabaye ntitubifate nk'uko abandi babifata tumenye yuko nabo bakozi b'Imana nayo mashengero nimba vyarinze bishika nta numwe yo bishigikira nta numwe yakifuje yuko bishika urero vyabaye twakagumbye kumenya nk'abantu b'Imana kuvuga ati nimba uriya mukozi w'Imana vyagenze gutya hako tu mutera iyarara n'amabuye ahubwo reka tumusengere kugira ngo niyaje gutanga ibimazi atanga ivy'intama yongere yibuke gutanga n'ivyiwe kuba ashaka gutanga ivy'intama ntatange ivyiwe ndene aho bari mu ikibazo ni nayo mpamvu ugiye kuraba Dawudi ni kadako atakoze ni giga atakoze byose yarabikoze kandi Imana iramuhana ariko Imana ikavuga ngo nguyu umukozi w'Imana afise umutima uhwanye n'uwe wanje Barbre amakosa yi mugabo ugiye muri Zaburi ya 51 niho ubona umutima wa Dawudi avuga ati Imana ntunkuremo mpemu wera ntunkuremo mpemu yawe nigeze avuga ati Imana ntunkure mu bwami yari umwami akomeye cyane uyu munsi kwisi abantu bagwanira ivy'umubiri ubwami abantu bakanicana kubera ubwami mugabo Dawudi yavuze ati Mana muyani majana n'ukavuze shaka gutware byose mugabo mpemu wawe angumemo sivyo vyerekana umuntu afise umutima nk'uw'Imana so akabazo karigari kara kubera iki iyo mu barokore habayeho
ikibazo nk'icyo induru ziravuga turi kumwe mugabo ahandi hose bibaye comme si de rien n'était. exactly wibaze ko biva kuki Pastor, ukoze ku kintu gikomeye. Ikintu kitwa couple. Ni ikintu gikomeye nkunze kubivuga ko cyane kandi nzi ko mwanda ko niko kuri. Umugabo n'umugore ni tere Imana yigaragarizamo. Imana ishaka kubyara societe. Ishaka kubyara ministry cyangwa se ibikorwa by'Imana. Ibanza kumakinga sure yuko abo bantu babiri bahari. Preuve biblique cyangwa se example biblique ni byanditse muri Bibiliya. Warako Imana nkunze kuvuga ngo imbere yuko iva muri monde y'imwemu kugira ngo ize kurema monde y'ibifadika monde y'ibintu n'abantu yarabikoze mugabo isanga à la fin de tout kugira ngo ishobore cooperating si je peux utiliser le terme comme ça ikeneye un terrain kandi iyo terrain il faut qu'il crée turabibona sivyo twigisha barabizi Imana idesida gucrea couple ya Adam na Eva irangije gucrea couple ya Adam na Eva ica yisanga finalement yabonye ahantu ijya gukora iva muri monde ya esprit ijya muri monde ya physical biravuga ngo ihumeka muri uyo muntu iva mu isi y'imwe mujya mu isi y'umubiri igaragara via umuntu uwo muntu ninde ni couple kuva icyo gihe haciye hatangura iyindi style de vie ko novuga isi yaciye yinjizwa isi yari imwemu reka ndabivuga gutyo biri un peu profond ndavyumva yari imwemu yakijya muri mwisi materiel mwisi physique nuvuga ngo Imana rurema igice cayo yaciye igishira muri couple itangura gukora mugabo hinge ndakwereke abantu hari ikintu burya batazi imbere yuko Imana ikora iyo operation hari indi si imwemu ya Satani n'abadaimoni yari yarakorowe before waruzi ko iyo si yari irekereje irindiriye iyo operation le jour où l'ennemi a su yamenye yuko yahinduye strategy yaje mu muntu turi kumwe nambara zo ziratanguye biravuga ngo yaciye yataka dès le premier coup iyo context Imana yimaze gushirako yitwa couple na famille wakoze ahantu hakomeye cyane ikimara kuhataka urabizi byabaye haci haba desordre total mugabo ndashima Imana yuko itemeye ako kajagari ko kabandana hari ikintu yavuze iriko Imana ni Imana azi le chef suprême itanga order kuri umugabo kuri umugore no kuri wa mwanzi ivuga ikintu gikomeye iravuga ngo uzogukandagira sinzomurondorera ahandi nzomukura hanyene aho watatse niho nzoca aho wakubise niho nzokubita kugira ngo ukandagira gato une fois pour toutes utasubirwa uko niko haje rero ya context Imana ya couple na family twametuvuga ica irayifata itransforma mu muntu witwa Kristo ariho hariho plenitude sinko bivuga mu kirundi ubwuzure bw'Imana bwose bwugariye mu muntu wa Kristo aho muri Kristo rero niho Imana yaciye igarura forme yayo du départ mugabo ifise bitimwe gukubita Satani une fois pour toutes via couple via famille bice mu muryango na
n'umugore n'umugabo kuva ico gihe isi yakija muri process gushika kuri umuntu atatu ko turavuga pasi Imana iri kuri mission zibi kumakinga sure yuko couple family iri bien structuré ifise connaissance ikenewe ya manque de connaissance ihishura uko bikenewe nivyo twantuwe amano Marios iyo niyo mission ya mbere mission ya kabiri gukubita satana aho yinjiriye hose ikiya ariko ya manque de connaissance twamye tuvuga urabona ko satani yarakuvye abantu yisha gukubita eglise tuzi ngo nibijya tubona abapase bagwana hajya winjiye dans le faux deep yabanje gukubita ibanze gukubita ijya couple iyo baze gukubita couple rero na eglise bayahamaze kwironka na society yamaze kwironka so bisobanura yuko uriya mu pastor yagera hana tera kajagari muri eglise kuko ni muhira byamaze kumera nabi cyane okay ndagarutse kuri cya kibazo kuki rero iyo bibaye mu barokore sinari kwishura nariko ndishura nariko nagenda kwishura kibazo rero ifo gutandukanya ibintu by'imwemu y'Imana aha Imana iba bambabarire sindiko ndacurubanza n'ahantu hatari Imana basta kuki bikoma induru cyane aha hajya ntibikoma induru reka tubivuge gutyo turaraba neza yuko atari uko Imana ihari Imana ishimwe cyane turi mu y'ukuri iyo niyo Mana nyakuri n'ubugingo budashira Yohana wa mbere gice cya 5 so mu yandi majambo abarokore bategwa kubera Imana yabo kubera kuri kw'Imana yabo kubera ubwo bushobozi n'ubwo buntu buri mu ishengero ry'Imana kubera aho hantu Imana ihazi kandi inafitiye umugambi uyibagire si mu ishengero muri family ni muri couple hama couple ibyara family pardon ibyara church hama church ikabyara society aba president tuvuga aba directeur general aba chef uzogenda ukurikirana histoire bafise hano bavuga ni muri family hama family nayo ikabatanguriye ahandi kunaho niho byakiriye rero urakoze cyane kubera ikibazo cy'umwanya ngomba ndakwaza ibibazo byinshi ego mugabo buri kibazo cyose tugende tucisha mu munota umwe hanyuma kumbure tuzogira ikindi gihe dusubire kandi kwicara tuganire kumbure n'ikindi gihe uri kumwe na madame kumbure n'ikindi gihe turi kumwe n'abandi kugira ngo tuganire deep tuje deep muri ibyo byose twari duhereye kuri ico kuva kera n'uyu munsi baratera iyo umupastori sibyo agene mu modoka ari zimbye benshi kenshi bavuzizimbye ni Prado za Vex n'ibindi yaguze inzu nziza kica kibi kibazo mugabo abasenyeri bose jewe nzi sofa bagendera muri Prado turi kumwe utavuza na Marias y'inzahabu n'ibindi kuki musenyeri kuko abantu hari ikintu batazi n'urutonde rw'umurimo w'Imana umurimo w'Imana nari navuga ni kanzu umuntu yambaye uretse ko n'abarokore uyu munsi natwe twatewe dusige turi mu cyambu cya mu kiraro mu Kigali natwe dusige turi mu Kigali episcopus mu Kigiriki no kuvuga ancien abatama bishengero n'abasenyeri n'abapastori ni ba archevêque bose bitwa ba episcopus les anciens de l'église wambara ikanzu utayambara ugira abakristo 10,000 ugira abakristo 1,000 canke amajana 5 it is the same thing kugira ngo nkureho cakinono cyabwa urumva musenyeri abatwara abakristo benshi forget that si bya abakristo benshi umuntu atwara cyangwa badatwara numuhamagara Imana yaguhaye kuki iyo musenyeri agendera muri izo Prado nta kibazo mugabe bishitse mu pastori induru zikavuga mugabo siniyo bagije yuko kumbure iba abasenyeri iba abapastori izo modoka bashobora kuba barazironse mu buryo butandukanye ashobora kuba zironse
kuko ari Imana izibahaye biciye ku nshuti ku bagenzi, uretse ko byinshi mu byo tuzi nko muri Eklezia Katolika byinshi byaba Vatican, kuko Vatican ifasha, uretse ko umunsi deja kandi abandi ibi byose en fait ikibazo gihari ni ikibazo cy'umwanya, ko twari kugenda deep, gendura bibihugu nka byose ku isi, amatongo amahectare n'amahectare mu bihugu bayahaye Eklezia Katolika. So Eklezia Katolika uyu munsi is very rich, n'abatunzi bateye ubwoba, mugabo batungishijwe n'ivyo igihugu cyabahaye biciye bimwe mu bukoroni n'ibindi. Turi kumwe? Uyu munsi ugasanga hari muri bo cyane, muri bo ashaka cyane, kuko yo mu Burundi cyangwa mu Rwanda bavuga ngo 90% n'abagatolika no n'abakristo, sivyo bari kwavuga abapoliti n'abagatolika. Ugasanga mu bari ko barajije abarokore nabo ba pastori cyangwa abakozi Imana bari muri zo modokari zizimvye, kumbure bari mu baporotinye mu barokore nyene, ariko benshi kandi bari mu bagatolika. Turi kumwe? Hariho bacavuga ati urumva aba pastori n'amaturo y'abakristo n'amatungo y'abakristo bivye, nico gituma bavyita babiha amazina yuko bayivye cyangwa bagira iki, baguma babwira abantu batanga mugabo kibagira yuko no kugira ngo amashengero yababe atunze uyu munsi nabo ni na materi y'abaki y'abanyagihugu y'igihugu batwaye kugira ngo bagire aho bageze. So igitwa ndiko nabivuga, ndiko shaka gusa tuzofata umwanya wo kwinjira deep kugira ngo dutahure yuko nabajya mu kintu bavuga ngo imbere yuko gerageza kuraba ikibazo kiri muri mugenzi wawe fo kubanza ukaraba ikiri muri wowe, sivyo? Ndaza gatoyi so aho niho nari mpereye ca ndaguha umwanya kugira ngo uce uvuga ico washaka kuvuga, naho nari mpereye none kuki byashitse hajya gatera induru bagena amaprado impeta z'inzahabu abapastori, iyo modoka arayironse, mugaho rero ndiko ndavuga kwironka hariho uburyo bwinshi butandukanye, ndiko nabivuga bayironse positivement no kuvuga iki, hari abapastori b'abakozi very smart bazi gukora, bashobora no kwigura kwera bakoze bakaronka amafaranga. Hariho n'abandi bashobora kuhabwa ingabire n'abakristo kuko bakunda pastor wabo, bigashika imodoka bakayimugurira atanico yavuze ataniyo yabasabye, aho nshatse gukuramwo uwo bayironse mu buryo butari bwo. Turi kumwe? Wanyumvise neza? Aho nkuyemo mugabo still byose bakaca babifata kabishira mu cyambaraje kimwe cyangwa mu gifuko kimwe, pum, bagaca babijija de la même façon. Why? Dutanga umuco kuri ico kibazo, dutandukanya ico no kwita deux aspects. Aspect familial rero twari ko turavuga couple ibyara la suite, na aspect blessing imigisha mu buryo bwose. Kubera iki induru zivuga cyane noneho dushyize kuri aspect mugisha, iyo aho abakozi b'Imana cyangwa se ab'Imana aho Imana iri habaye blessing cyane bitera induru, siko twari kibazo. Ifo kubanza kwibaza imbere ko tujije ikibazo, twanze twishure usi twibaza iki kibazo, mbega blessing aho hantu h'Imana mu b'Imana ni blessing material gusa cyangwa hari indi blessing ituma haza iyo ya material? Jewe ndemera nakekeranya ko umukozi w'Imana cyangwa se igikorwa cy'Imana gihagaze aho novuga muri principe nyakuri z'Imana uko Imana zipanze, ni gihamagariwe kutagira blessing, kutagira umugisha. Sindavyemera mugabo ndashaka umugabo hariho ubudasa bwa tugiye kuri blessing ziri materiel, hariho ubudasa bwa blessing Imana ikwihereye na blessing we wagiye kurondera kubera irari rya kameremere. Onye ntituramenya kwatandukana, nico gituma bitera ikibazo. Mugaje no hatandukanije cyane gose, nico gituma nashaka kugira ngo abatwumva wumve yuko abakozi bane hamagariwe kugorwa no kuba nk'abakene.
kuko ntaguciriyemo nk'akarore natanze gusa akarore ko niho tuzi niho twakuriye twe gushobora gutanga akarore kuri Islam n'ibindi muga byinshi byabo ntavyo tuzi muga nabo ni nkaco kimwe muri Eklezia Gatolika nk'akarore kenshi abasenyeri abapatiri benshi surtout barongoye ama eglise bafise imodoka bafise n'inzu eglise yabahaye and then everyone buri muntu wese it's fine it's okay why abapastori byashitse dushaye dufate yuko abakristo bakoresheje mu maturo kugira ngo bamuhembe bamugurire inzu washaka cyangwa banayimwubakira kuko no muri Eklezia c'est la même chose banamugurire niyo modokari kuki bica bitera ikibazo kubera yuko aho navuze aho sindi ko mvuga onda abironka mu buryo bubi bitera ikibazo kubera ko Satani umwasi w'Imana kandi byite gutyo n'ivy'Imana n'ab'Imana ntabinezererwa wala muyani majambo kuko turi mu yukuri cyo twacisha imaze kuduha umugisha Satani ntanezerwa ivyo abantu babimenye abakurikira ikiganiro ejo nuhabwa umugisha ntwiyatande ko bazokoma amashi ibyo ngiro babizi ndavyumva erega afete ndakubaza ibibazo nk'umwarimu kumwe bavuga ngo bari uzikibazo nk'umwarimu kugira ngo benshi basi ico kibazo bashobore kumbure kuronka inyishu yacu ikindi kibazo ubu rero tugiye muri wa pastor babironse mu buryo butari bwo ko nabo barabaho kuko benshi barakunda kubitubwira benshi bakunda kwivuga turabibona ugasanga dufate nk'umupastor afashe ubutunzi bw'ishengero bakristo baratanga kugira umurimo w'Imana wubakwe hanyuma pastor agaca afata bwa butunzi agaca agenda akagura imodokari canka kaza akabwira abantu yuko batizwa kwigura ko namaze kumva yuko hari abantu bishika akanabatera ubwoba yuko ni batayizagira umukozi w'Imana bazoba ko biteza imivumo n'ibindi abantu bashaka bakabikora iyo modokari ikaboneka canke iyo nzi ikaboneka mugabo urumva yuko byaje muri context y'iterabwoba aho naho wewe bivuga kwiki biri très simple aho sindahateba cyane kubera yuko igihe cyamagishura kuri sibyo abonye bahumwanya bayigihe kubera kigihe kizo umwanya zo kwivugira igihe pastor igihe kiravuga ibi ndiko ndabikubwira none gusubiramo nuko atamwanya uhari ngo nkubwire experience personnel igihe kiravuga umukozi w'Imana arashobora kuza d'abord il faut aussi kuvuga abakozi b'Imana muri type zitandukanye hari abakozi b'Imana baba ignorant probably bari inyoro hari abakozi bari mu kutamenya hari abakozi b'Imana bari têtu bintumva kichwa dile siko hari n'abakozi b'Imana abariko baratumviza nazo kumviza ikiganiro batahure yuko turiko tuvuga ukuri kw'ibiriho dukoresheje n'amajambo ariho kugira ngo bavuga ati umukozi w'Imana kumengo yicariye abakozi b'Imana turiko tugerageza gukora ku mangre yose niyo ninapona shagushika hari n'abakozi b'Imana bari sensible malgré ya faiblesse umwe no umuntu ajanga akarira kamuririra iminiho muri maragabo kandi ibyo rero sibyo agategura nibyo ndahiye barahari abo nawo turabafise siko sinuka neza warabaje ikibazo cyangwa na TV nayimeje kuko nariko ndabaza ikibazo kuri abo baronka ivyo bintu baciye mu nzira zitarizo gutera ubwoba abakristo yuko ateza kubagurira imodokari abo rero navuze ni tubaho igihe uzomenya muri ya mice y'abakozi b'Imana uwo yarari by'ukuri avec le temps kubera ko igihe kizomu kiramukubita hasi kiragufatike gufungira hano bwa bundi yari têtu bwa bundi yari ignorant yanse kumenya bwa bundi yari sensible benshi rero barangwa n'ibintu bitandukanye kimwe mu bintu bikomeye bibaranga ni pardon
urakoze cyane mukozi w'Imana Gilbert mu kurangiza ni giki wohanura abapastori kuko muri abapastori bari têtu ndumwe mu bapastori muri abo bari sensible muri abo bafise umutima w'Imana muri abo bakorera Imana mukuri ndumwe muri bo muri abo bakorera Imana babivanga ndumwe muri bo donshatse kuvuga muri rusange ndumupastori nk'abandi peu importe uko bameze nuko batameze twese turi bamwe uduhanura iki wewe nk'umuntu wagiye ukorana n'abakozi b'Imana abapastori n'abakristo wabahanura iki turangiza igiterane turangiza ikiganiro cyacu canke wo dusabi icyo kibazo ko kigoye umuntu w'Imana you know abakozi b'Imana nibemererwa n'intambara yo kuba sensible yoroshe yo gukogwa ko no korosha umutima nivyoroshe kubera yuko hariho ingezo zitandukanye iyo gloire yabaye nyinshi cyangwa amafaranga akaba menshi icubahiro n'ubutunzi biragoye ko ya sensibilité yigira mugabo ikibazo mbaje kiragoye mugabo ndagerageza kucishura muri iyi sanse kugirwa n'intambara zindi zo mu yandi madomene y'ubuzima emera wibuke ko position physique gusaba byinshi wemere kugwana kuba sensible à ce que Dieu ikimana ishaka gukora urakoze cyane turabashimye mwese abazokurikirana iki kiganiro Imana ibaho umugisha murakoze